Hello guys, ndabaramukije cane. Ego ndagarutse ni Burundi TV mukurikirana. Ego kudukurikirana kuri chaîne yacu ya YouTube, urinjira muri YouTube ukandika Burundi TV. Ego uca usanga ibikorwa vyacu, maze tubasabe mukore subscribe, mugire partage, mugire share, ego mugire s'abonner. Ego muce muja no kuri page yacu ya Facebook, mugire suivre, mugire share, like, ego na comment. Rero guys, uyu munsi tugiye kubandanya n'ikigo cacu, tugiye kuraba guys ukuntu ushobora gukiriya page ya Facebook guys ihemba. Ego rero frere, mes amis, birabasaba kuba mwarakoze subscribe ego kuri chaîne yacu ya YouTube, bikabasaba kandi gukora followers kugira mutse murabona vyinshi tubagezaho guys. Ego rero ikintu cyambere birabasaba kwinjira muri Play Store, maze kwinjira muri Play Store uca wandika Facebook, maze urondere Facebook Lite uyiteresharije, uca urondera yindi Facebook nini uyiteresharije guys. Reka nitwo birandirako, ariko icyo nobibutsa nuko kuba zifise mubaza gusimba kuri Play Store mugire mise à jour. Ego ariko bwa mbere turakoresha iyi Facebook mubona isanzwe. Okay guys, turaja kwinjira muri Facebook yacu, maze tumaze kwinjira kugira ngo muribone neza. Ego tumaze kwinjira turahita dukana ngaha mubona aha guys, reka mpite ndahabirika. Reka dukora ngaha kuri nodora page guys, uza gukora kuri no wifuza kwandika ivyo wifuza, nkuko kayaruri tuyite, ego tuyite akiwacu Burundi, tuyite akiwacu Burundi. Okay, ngira murabibona, turahita tugira ngaha kuri suivant. Barayanse page yacu, reka dushyireko akiwacu Burundi TV, nayo twemeze, ariko nayo mubona ko bayanse. Reka tugire akiwacu TV. Okay, barayemeye guys. Cha tuhita tuja ngaha kuri ajouter la catégorie, batuzaniye kiri catégorie d'écrire le nom de la page. Urahita gashyira ngaha karori, turashyira ku chaîne de télévision. Ego tumaze gushyira ku chaîne de télévision, tuca tugira ngaha kuri suivant. Tumaze kugera kuri suivant, mwihangane connection umuntu zitameze neza, tuyihanganire, ariko batubwiye dushyire ku site web twandika akiwacu turasubira tukagira suivant. Urabona yuko batuzaniye dushyire ku foto de profile, mubona tujya kurondera amafoto yacu muri galeri.
Rero guys murabona galeri yanje ifoto ziriyo, ndahita ndabamo ifoto nifuza, ifoto nifuza jewe, ariko wewe uraza kugira yari yose uza kubona. Ego guys, akarorero reka jewe nishirireko iyi mubona iyi, ego mubone ko kirajyako, tuyirindire gato, tuyirindire mwihangane nuko connection zitameze neza, ego mwihangane tuyirindire. Murabona guys ko ifoto yamaze kuja kuri profile, tugiye kurondera foto de couverture, nayo foto de couverture guys, foto de couverture shirako iyo ariyo yose nifuza. Okay guys, reka nshire kwiyi muboneye, oya sorry, reka nshire ku iyi nayo mwihangane guys, tuyirindire ijeko, mwihangane kabisa, connection zimeze neza ariko biragenda neza, cyose muraza kubibona. Ubona yuko nahejeje gushirako cangira kandi nga kuri termine. Mubona rero guys yuko twamaze gukrea page yacu, ego mubone yuko ya page yacu Akiwacu TV ifise 0 j'aime igafita 0 followers. Rero guys duhita ducupa tuje muri ya Facebook imwe nini guys, niyo tuja kurondera Facebook nini, nayo niyi muboneye, niyi niyo tuza gukoresha, maze turayinjiramo. Reka gato turondere konti yacu, murabona ko atariyo dushikiyemo, katuyirondere gato. Mwihangane guys, tuyirondere gato, tuyirondere ariko mutwihanganire connection mbona zitameze neza kweli, video biza kuba nini ariko mwihangane turabasavye, ego ariko mudukurikirane guys. Turongeye kubibutsa muntu utarakora subscribe kuri channel ya YouTube, ukore subscribe udushigikire, ego uje no kuri page yacu ya Facebook, ego. Rero guys murabona ko twamaze gushika kuri ya konti yacu, maze turahita dukanda ngaha muri profile, aha tumaze kuhakanda murabona nuba birankurudo connection nye guys, uje muratwihangana. Rero guys duhita dukanda ino ruguru mubona ngaha, tumaze kuhakanda ubona batuzanira akandi gataburo ngaha munsi. Okay, mubona kariko amapage dufise, ya page yacu twakrea niyi Akiwacu TV niyi, reka tuyibaskire tuyinjiremo, iyo niyo page yacu twakreye guys. Rero tugiye kuyimonetiza, tugiye kuraba ukuntu ushaka kuyimonetiza, yego murabona ko batwandikiye vous avez basculé sur la page. Okay, rero guys turahita tuja twibandaniriza ino nubwo bitarashika vyose. Okay, turabona ngaje batuzaniye, batubwiye bienvenue sur votre nouvelle page, vous venez de passer de votre profil à votre page Akiwacu TV. Cela signifie que vous aurez davantage la certitude de partager des et de commenter en tant que page. Tugira démarrer la présentation, ego mubona ko batwandikiye basikire facilement, turagira suiva nta rero badusaba. tumaze kugira suiva turagira kandi uko nyene vyose tukagira termine,
duca tuza hano guys mu twitwa dukwego dutatu, gaca tumanuka ngaha mubona handitse handitse tableau de bord professionnel, tukakanda. Tumaze kuhakanda turarindira gato, mubona yuko twashitse kuri bord. Bienvenue sur le tableau de bord. Tugira commencer avec le niveau. Ok, aha rero guys tugiye gukompleta ivyinyi nafasi page yacu, ariko ubu sibyo ngomba kubereka. Ubwa turisubirira inyuma maze duhite turaba ahantu handitse monetisation kugeza twabonye naho guys, kuri monetisation turahita tuhakanda. Tumaze kuhakanda guys, tuca tuhita turaba izi ni type zose ashobora kuguhamwe amafaranga, ariko wewe akanoti iyi publicité in stream mubona ngaho iyo yoroshe guhemba guys, tuca tuyikoraho. Mubone baratwandikira banyirarija avec les publicités. Aha batubwiye kandi banyirarija grâce aux vidéos, créer des vidéos publiques originales qui intéressent votre audience et gagner la vie grâce à des vidéos performantes éligibles. Garder le contenu au premier plan. Ibi ni ibintu byose yagusaba gushyirako. Les critères d'éligibilité ni izi. Eligibilité ni vous résidez dans un pays éligible. Rero guys, igihugu cyacu nabwo kiri eligible. Tumaze kuba ikintu cya mbere wasabwa rero ngo kunga dufise votre profil et au moins 5000 followers. Maze gukwiza abo followers baragusaba ngaha na 60000 minutes, byose ibintu birebire cyane, na 5 video au bout de mois. Ego ivyo ndibaza ko ari ibintu bito cyane, ariko umaze kukwiza ivyo, maze kukwiza aba followers 5000, ucorondera umuntu ari hanze nko muri Kenya cyangwa mu kindi gihugu akagufasha kuzarashyirako amavideo, nawe ukazura mufasha partage. Ego guys, aho akanoti uzobuka kariye guys, takibazo. Rero guys niyo twike uyu munsi twari twabazaniye. Rero twagomba kubibutsa muje kuri ya chaîne yacu ya YouTube ya Burundi TV, mugire subscribe guys, mugire share, mugire partage, kuzamye gushigikiye. Muje no kuri ya page ya Facebook nayo ni Burundi TV ni Burundi TV, maze muyiteze imbere guys, muzoba mukoze. Reka ntawe uvuga vyinshi, kuba tubike banure ibikurikira guys, tuzoshika kubirabira hamwe, tuzoshika ku byose kubikorera hamwe, ntako tudakora kugira tubanezereze, ariko namwe mutwereke yuko muri kumwe natwe mu kudushigikira, mu gushirako na commentaire zanyu zirakenewe, muvuge n'ibindi mukeneye ko twigira hamwe, umuntu azobibereke. Ego guys, rero turabashimiye nanone mwese mudukurikirana, n'abandi muturonderere, n'abandi bashaka kudukurikirana bashaka kubona ibikorwa byacu mu kugira partage. Ego turabashimiye, murakoze.